n'abahaze ngwino hano ntega amatwi nongere ifungurwa yo mwebwe munyotewe namwe mushonje kaze mbaze kaze mufungure kaze bahembure avuye aho aja mu isinagoga yabo agasangwa hariho umuntu adadaraye ikiganza. Baraheza babaza Yesu ko byoba birekuwe kuvura ku munsi w'isabato kugira ngo babonereho kuronka ico bamwagiriza. Ababwira ati, ninde muri mwebwe iyo afise intama maze yagwa mu kinogo ku munsi w'isabato ntayifate ngo ayikureyo? Hari akantu rero umuntu we warusha agaciro intama, nico gituma birekuwe gukora iciza ku munsi w'isabato. Araheza abwira nyamuntu ati, gorora ikiganza cawe. Nawe arakigorora kiba kizima nk'ikindi. Abafarisayo basohotse baca bagira inama y'ukuntu bokwica Yesu Kristo. Ugize neza kuba uhisemo kuja gusenga Imana muri Isaya 9. Uhisemo igisumba byose, gusiga uburiri bwawe, tanganisha umubiri wawe warunezerewe no gusinzira, utibyuka dusenga Imana. Icyo uhisemo gifise akamaro ku buzima bwawe, ku buzima bw'abawe no ku buzima bw'abazogukomokako. Icyo uhisemo gituma Imana iguhoza imbere yayo, kandi iri imbere y'Imana uri mu butware, uri mu burinzi, uri mu budahangarwa budasanzwe. Bakunda uwabo mukama, ubu turi abana b'Imana kandi uko tuzosa ni kurashoboka. Turacari ku munsi wa 5 w'amasengesho mu minsi 21 kandi mu minsi isanzwe ku munsi w'167. Byumvikane yuko akiri urugendo rwo guhezagirwa n'Imana. Ubwo rugendo turimo ni rwa rugendo Yesu Kristo atubwira ngo mwebwe mwese murushe kandi muremerewe mwese ndabaruhurira. Nibyo yavuze muri Mutahe mu gice ca 11 ukaja no mu gice ca 12 akaba ku murongo w'9 ngo Yesu avuye aho bagenda mu sinagogi wabo, kandi mu sinagogi wabo hariyo umugwayi. Natwe ubwacu mu buzima bwacu dushobora kuba tugendana ubugwayi. Natwe ubwacu mu buzima bwacu dushobora kuba tugendana ubugwayi. Natwe ubwacu mu buzima bwacu dushobora kuba tugendana. Ariko ni twebwe murimo w'Imana. Ni twebwe Imana yiheshereza mu ijuru. Twebwe Imana yerekaniramo ububasha. Ni twebwe Kristo abera urutare. Ni twebwe Kristo abera umukiza. Ni twebwe Kristo abera umukiza. Twebwe Kristo abera.
ngo uko tuzosa ni kurayishura. Ni nkuko no muri uyu mwanya wowe uje kuboho, wowe uje gukira ingwara runaka, wowe ngo yaradadaraike kudadara ikiganza mu isi y'umwuka ni kuba umutindi, kutagira icyo wiha, kutagira icyo wakira, kutagira icyo utanga, ngo nabyo Kristo azabikiza. Kandi impamvu yo gukira ikintu icyo ari cyo cyose ku mutima wawe ni umutima wizeye, ni umutima wemera. None rero ureke Kristo aze mu isinagoga y'umutima wawe, ureke Kristo aze mu isinagoga y'umushaha wawe, ureke Kristo aze mu isinagoga y'ubuzima bwawe. Ubundi isinagoga ni iki? Aburaye bariko bagirana. Ureke wenyine ubwawe umutima wawe uhinduka igicaniro cy'umwuka. Ureke igicaniro cy'umukama kiganze mu kubaho kwawe. Ariko ntibikadutume ducuma, ntibikadutere kurenga itegeko rya rudasumbwa. Ndabwira Imana uti nyugura ikirere cyiza kuza. Isezerano cyaje kuba n'ubutwari bwana. Ngene yamenye amakuru yo muri Isirayeli, amenye igikenewe ishimwe. Abwira Imana ati n'ukwita umwana nzamukorera. Ashingira ku muhigo, akora ibidasanzwe. Ubu nawe nusaba Imana ikugurira ikirere cyiza. Ubu nawe nusaba Imana saba Imana iguha ibyishimo, saba Imana iguha igikundiro, saba Imana iguha. Data wa twese uri mu ijuru, ndagukunda kandi ndagusenga. Iyo nibutse urukundo rwawe, numva byose nobihebera wewe. Nta yindi Mana iriho namba atari wewe w'urukundo. Uri Imana ifise ibyiza iduha, niyo tutabikwiye. Nezerejwe nuko Kristo ankunda, arankunda cyane, arankunda. Nezerejwe nuko Kristo ankunda, naho nabikwiye. Kirutse umutima wawe dusenga Imana. Ubyibuka neza yuko dusenga Imana kandi Imana yumva. Ni Imana itagereranywa n'umupfumu, ni Imana itagereranywa n'umurozi, ni Imana itagereranywa n'umutunzi, ni Imana itagereranywa n'umwami, ni Imana itagereranywa n'uwabyawe n'umugore. Ni Imana, ni Imana yumva, ni Imana. Ni Imana ikora guca, ni Imana ikura ikuzimu,
ni Imana soko ry'iby'imitima yacu ikeneye byose kugira ngo ibeho neza. Isumba baguhemukiye, isumba bo wahemukiye, isumba bagusutsasutse, isumba bagupfakanye, isumba bakugize imfura. Siba kubukirira bawe Mana, n'umutima mwiza n'urukundo rwinshi Mana, duhe inema zawe tugusenge neza Mana, turaje twebwe twakire uduteriteka ubwakiri wawe naho tutabikwiye tugusenge mbyeyi Mana turaje. Turi imbere yawe Mukama kugira ngo tugusenge twebwe abana bawe, kuko tuzi neza ko mu gusenga turonka umugisha. Turi imbere yawe muri uyu muturuturu muri isaha 9 kugira ngo uduhe umugisha, uduhe umunezero, uduhe umugwiza, uturinde kubabara, utwagurire imbibe kandi uduteture mu makuba y'ubwoko bwose iyo bahanamiye ubuzima bwacu. Mukama turi imbere yawe kugira ngo uduhoze imibabaro duterwa no kutagufita. Mukama turi imbere yawe kugira ngo duhindure amazina dutandukanye n'ibyaha n'ibyago. Mukama turi imbere yawe kugira ngo unengesereze ubuzima bwacu akanyamuneza. Turi imbere yawe dufise ibiganza bidadaraye nk'umugwayi. Iyi sinagoga ntiyavuzwe yari, ariko reka twizere ko ari ubuzima bwacu bukiri mwamahane, bukiri mw'intambara, bukirimwo ukwemera Imana kuri ibi canke biriya, ariko akagira ibindi nabyo byanka kutwemeramwo Imana. Mukama utugirire ikigongwe kuri iyi saha, udukize ubumuga buduhanamiye cyane budutandukanya nawe. Mukama Yesu ni wowe zina dukiriramo, Mukama Yesu ni wowe zina dukiriramo, Mukama Yesu ni wowe zina dukiriramo. Izina ryawe ni ryo ngabo, urutare ni wowe Yesu. Yesu Kristo umukunzi mwiza, urakaninazwa cyane mu buzima bwacu kuko ni isaha uracakitse. Urakaninazwa cyane mu buzima bwacu kuko ni isaha uracabohora. Kama Yesu bishatse wo tubohora byose bidutandukanya n'urukundo rw'Imana. Yesu niwe musuku mukuru, Yesu niwe mwana dusumba abantu. Uninazwe cyane Yesu Kristo umukunzi mwiza, kuko uravye gize umutandukanya n'ico citwa inabi cyose ukamuhuza n'ineza kandi agahora mu buzima bwuzuye.
Yezu niwe ushoboye kudukura kure. Yezu niwe ushoboye kutubohora. Yezu niwe ushoboye kudutwenza. Yezu niwe ushoboye kudutwengesha. Mukama Yezu ni wowe rumara ntimba. Mukama Yezu ni wowe gendagenda mu gisagara ugasigukijije abantu. Bibiliya iravuga ngo abantu bose bagukurikiye, ngo naho abayuda bashaka kukwica, ngo bose wabakijije ingwara zose, ngo kandi urababwira nimwicecekeye ntimuze muravuga uwo ndiwe. Ese Yezu wo kwihisha muri twebwe ugakora ibitangaza? Ese Yezu wo kwihisha muri twebwe ugakiza abagwaye imigongo? Ese Yezu wo kwihisha muri twebwe ugakiza abarushe ku mutima? Ese Yezu wo kwihisha muri twebwe ukabohora ababoshe? Ese Yezu wo kwihisha muri twebwe imfubyi zamaze gutundura mu mitima yazo ukazigirira neza? Abapfakazi bamaze guteterwa kubera ibisuzuguro bitandukanye bahura nuko barapfakaye ukabatabara. Mukama Yezu ni wihishe muri twebwe ukora ibyo ushaka gukora. Mukama Yezu ni wihishe muri twebwe ubumuga bwose buturiko kugwego. Mukama Yezu ni wihishe muri twebwe kuri isa ubwoko bwawe bwumve, ubwoko bwawe bubone, ubwoko bwawe buvuge, ubwoko bwawe bwemege, ubwoko bwawe bukundike. Mukama Yezu ni wihishe muri twebwe ushiremwe ububasha bw'uko umwana wagutakambiye tukamwatura ku ijambo rimubako. Ewe Yezu Kristo urukundo rwacu, ewe Yezu Kristo kibasumba, ewe Yezu Kristo umwami w'amahoro, ihishe muri twebwe tuzunguruka imisozi itandukanye, dukuraho umurozi mu nzira. Yohani Batista ngo agenda asemera ngo zibiri mikobe, ngo zibiri. Yezu uri byose kugofisa. Bishatse wo tugira ubuturo bwawe. Ngwino mu ihema ry'imitima yacu wibereho kandi ukize benshi. Ngwino mu ihema ry'imitima yacu wibereho kandi ubohore benshi. Ababoshwe n'akaboregwe, ababoshwe n'ubusambanyi, ababoshwe n'ububeshi, ababoshwe n'ubusuma, ababoshwe no kuraguza, ababoshwe n'ubwicanyi, ababoshwe n'ubwibone, ababoshwe n'ubutinganyi, ababoshwe no kwisuzugura. Yezu tugirira ikigongo kuri aho hose tukwiyurubikako. Yezu tugirira ikigongwe utugororera ibiganza natwe.